je ndatakaza umwanya wanje cyane kumuhanura Kiriku sivyo so numvise ati Kiriku yahevye umuziki birambabaza kubera ndazi Kiriku ubuzima yahoramwo n'ubuzima arimwo Kiriku narashika hajya ahantu yovuga ati ndahevye umuziki kuko umuntu nka Kiriku business afise ikintu cyatumye abantu bose bamuvuga abantu bose bamumenya ni music sivyo so Kiriku akwiriye kwanza umuziki kwanza ukwiriye kumuriha Kiriku akwiriye kuronka kantu kavuye mu muziki akwiriye guheba umuziki nzi Kiriku afise magaze ngaho muri town ku munsi Kiriku yinziza nk'ibihumbi 400 cyangwa 500 sivyo cyangwa 300 basi reka dukoroke ngaho cyangwa 200 ku munsi sivyo Kiriku yahevye umuziki mugara afise indi business ariko arakora vyo mbabaza Isaac TV ho Twakunzi ba Isaac TV murazi ko tubakunda cyane gose numunezero ugeretse kandi gusura guhura namwe izi nimwe muri festival twajemwo ni festival de l'indépendance imeze neza cyane gose aho twahuriye n'umuririmbyi Elise Boy muramuzi umuririmbyi yakoze indirimbo nyinshi zimeze neza kandi zabaye hit song muramubona araberewe rero mugambi wa Isaac TV novuga yuko c'est la première fois tuvugana cyane dukorana ikiganiro muri Isaac TV byabaye ngombwa rero ko ndamushikira reka baramutse mu bwami bwa Isaac TV ndazi abakunzi ba Isaac TV ntibari bwamubone kuri Isaac TV ariko kuri noncuro nabaye nyene bukoresha umwanya kugira bigende neza cyane gose papa umeze neza umetafuta kazi siku mingi ya ujapata mama ni mgonjwa daktari anatumaini tena watoto shule wamefukuzwa hali imekuwa ngumu baba wewe ndashima uramukwiza abakunzi ba Isaac TV hama dutangure ikiganiro canje nawe papa Isaac kwanza amazimisi ntamubona ari he man Isaac ari ngaha turi live live muri no festival de l'indépendance tuwazi ko dufise sponsor atanze sponsor kuri Bantu Boy good job umeze neza ari ndashima bro brother uhereye hasi ukaja hejuru uraberewe cyane merci murakoze namwe ndabona muraberewe asante papa nimba atari ibanga hajya uvuye muhira ukaza nko muri concert cyangwa ukava muhira ugiye gutembera hari umuntu ari apare asanzwe akubwira ati ambara kuno uraza kubegwa cyane ndibaza umuntu w'umuhungu cyangwa umukobwa sivyo abafise umuntu ari ku ruhande akote kandi ndibaza madame wawe niwe afise ububasha bwo kuvuga turaberewe cyangwa ntuberewe je umuntu wo hanze nashobora kuza ngo ambigire ngo Elise Boy ntuberewe icambere na mbere nabazinguriye ica kabiri nabazi ukuntu vyangoye kuzimesa cyangwa kuzigorora of course abazi ko wanakoresheje ni machine mukozi ukiona mwanaume anapendeza basi ujue kuna ua pembeni hari umuntu abari ko arasuguma of course bro ariko atanga ibintu hari Elise Boy ikibazo canje urubatse cyane ntiharagira ko uba bro ico kibazo je namandashishura buri munsi kuri Isaac TV abakunzi ba Isaac TV nje gituma nababwiye ati c'est la première fois Elise Boy aciye kuri Isaac TV nje gituma ndiko ndakikubaza ariko usanga umukunzi wa Isaac TV ataracumva nje gituma nabaye ngombwa yo kukikubaza nenda bibona bisigura yuko rero yavuye mu nzu arafise umuntu amubwira ati ebana Elise Boy ibintu bimeze neza cyane gose nuko bimeze kwandika biri mu maraso je sinandika bro uzobaza gato Elise Boy abantu barazi kuri umuririmbyi ariko gato duhaga freestyle kidogo basi papa ukiniona mina yumba so sababu ya ulevi ni mapenzi mapenzi yanawayumbisha sana watu swizi ubunye ubonye umukobwa naho maze kugira umuntu novuga yuko mwumva kumwe nta munsi birashi kukabona uwundi mwige mukavuga ati ule mtoto mkali bro mimi nadhani macho yana pazia lakini kitu kimoja ambacho mimi najichunga nacho ni hicho kwa sababu unapokuwa umeshachukua maamuzi unasema kwamba bana mimi nimeamua kitu fulani nikifanye basi kifanye 100%. That's me bro. Elise Boy arano nari magazine mu bafana bavuze ati Elise Boy yaravyibushe cyane hajya ukunda gufungura udufungurwa tumeze gute ugerageje kuraba waravyibushe cyane Elise Boy. Let me tell you something kuba umuntu ari overweight
si ugufungura. Nagatima keza bro, abantu benshi baravyihenda. Ndakubwira ikintu kimwe, wewe vuga ati jewe ndemeye ubu nibwo ubuzima bwanje, ndi umujournaliste, ayo nakira yose kuri Isaac TV yarangwiriye, sivyo? Mu mutima wawe ntugire umwidogo, ntugire nakidogo na gato, kandi n'ubundi arose ntubaba uzocuraba ukuntu uzomera. So jewe kile ninachokipata ndo hicho ninachokitumia. Mimi naridhika na kile ninachokipata. That's why I think I'm there. Na kandi sisiba muri gym. Na cyane iyo uronse ibintu ntubone ko bigukwiye, hari gucyo usanga ugiye mu bindi ndetse na cyane. Boss, je ushaka ko nonda bro. Nturindire nuko ngwara. We mpa stress gusa. Imisi ibiri. Ubegeje kora Elise bafise agapoka abantu bo hanze, abantu baba muri za Canada bameze neza cyane gose. Na cyane ari no mu baririmbyi dusanga dufise batembere mu bihugu bitandukanye. Mbega nka Elise Boy mu bihugu maze gutembera mu ni byinshi cyane. N'icyaye igihugu maze gutemberamo kavuga ati kino gihugu vraiment apare igihugu cy'amavuko canje nkunda, ndagikunze cyane ukuntu gisanzwe kimeze, organisation yaho. Je na gihugu kizondutira igihugu cy'amavukiro. Iyo gituma navuze ati ukuyemwe Burundi. Ukuyemwe Burundi, je sinokuramo Burundi. Kubera Burundi ni igihugu canje cy'amavukiro kandi ndagikunda. Naho zogenda hehe? Ndabitsubira nga. Kandi je nanavuze wangu, je mfuye bazosubize nga mu gihugu ciwacu bampambire nga. Nimba bazompambira hajya kumpanda bampambire hajya muga mu gihugu ciwanje. Ego. Ige urashobora kugenda ahantu ugasanga ugiye mu kindi. Gusa hari ibihugu vyiza, hariho nk'igihugu cubaswe abantu benshi bakunda kukigaya, but for me it's the best. Kwa nk'igihugu nka Turkey kirubatswe neza, inzu zabo ni shasha zose, amabarabara ni mashasha, amatrain, amabisi, amataxi, ibintu vyabo vyose bili classic. Anye gitirikero wakubita nyene. Chokura mukanya sava. Sava. Bonjour nko mu gitiriki. Gunaiden. Gunaiden. Okay. Ni Elise Boy ariko akabazo cyane kubaza muri no mwanya. Elise Boy muri kino getsko turavugana, uno mwanya turavugana aracabarizwa muri Bantu Boy canke yoba yarasefse nk'abandi. No comment. Kile kibazo nahise ko ndagera akwambwiye no comment. Ariko biri kose tuzibwira ngirango. Ariko abafanzi baca bibwira papa. Sininga ko kusupportinga Bantu Boy. Sininga ko wera Bantu Boy. Yeah, so no comment, ibindi turindira imbere turabe ukuntu bizogenda. Okay. Ikindi kibazo cyenda kubaza, ego kiriko akiri na Double J, novuga yuko bavuga yuko contract ni yiheze na Bantu Boy, baraza kuva muri Bantu Boy, kiri karagenda Ingozi, baraje no kumutora, kiri karavuga yuko umuziki yawuhevye. Umaze kwakira iyo nkuru yuko kiri kuyoba yavuze yuko umuziki yawuhevye, we wavyakiriye gute nka Elise Boy, kiri kuramuzi na tarayiwe, urazi ukuntu akora, wavyakiriye gute brad? Bro, let me tell you something. Ibyo byose ntavyo nzi. Why ntavyo nzi? Je ndi umuntu wa mbere ntakurikirana social networks. Yeah. Je umuntu atampamagaye ku phone yanje akambwira ati ari ikintu kanako kuno nkuko wewe uri kurabimvigiye. Bro. Kwanza ari ikintu kimwe ariyo def imwe je mfise. Ibintu byose byo mu Burundi je sinabikurikirana. Why? Kubera nshaka kwiga ibintu bishasha. Je ntakazuka byo mu Burundi byose kubizi. Ivyo mu Burundi byo nga abafansi bacu bakeneye kubona ufise creation shasha. Urabona umuziki uri kuradomina nga muri East Africa no muziki muri Tanzania. Abantu benshi bashaka dukore nk'abatanzania, bashaka twiruke nk'abatanzania, ama interview tuyakore nk'abatanzania. Ibintu byose bashaka bikogwe nk'abatanzania. So uri kuraraba nk'ubu nkicara ngandi ko ndara muzi no mupeti twabanye imyaka myinshi. Kiri kunda muzi ujya n'umuhungu wanje. Sivyo novuga ko ari umuhungu wanje. Sivyo? Okay, vyande ndabizi. So gute no kwitandukanya nabajya abantu. Kugira abantu babona ati Elise Boy yazanye ikintu gishasha. Ikintu tutari tumenyere. Ni nka kujya bro wambonye muri Sugua, wambonye muri Kokota, urambona muri Yumba, urabona za kwetu ni muziki ntigeze nkora. Yes, of course. Yumba wovuga okay ni za ritme za Siwezi. But kwetu warigeze ubona je nkora muziki nkawuki. Bro, iko fresh. Indirimbo nisho kutona kugira indirimbo ziwe zimeze neza cyane, ariko ubu nyene wume inkura tikiri karahevye umuziki kuri wewe vyakira gute? Basi dufate yuko uvyumvise. Byo mbabaza kubera n'umwana afise indoto zo gushika kure. Kuko iminsi yose iyo tuko turaganira na Kiriko ikintu nyamukuru je amansaba advice.
tureke ibindi noba ndamufasha canke twoba dufashanwa, ikintu gikuru yama mfasha ni advice. So je ndatakaza umwanya wanje cyane kumuhanura Kiriku, sivyo? So numvise ati Kiriku yahevye umuziki birambabaza, kubera ndazi Kiriku ubuzima yahoramwo n'ubuzima arimwo. Kiriku narashika hajya ahantu yovuga ati ndahevye umuziki, kuko umuntu nka Kiriku business afise, ikintu cyatumye abantu bose bamuvuga, abantu bose bamumenya ni music, sivyo? So Kiriku akwiriye kwanza umuziki kwanza ukwiriye kumuriha. Kiriku akwiriye kuronka akantu kavuye mu muziki, akwiriye guheba umuziki. Nzi ya Kiriku afise magaze ngaho muri town, ku munsi Kiriku yinziza nk'ibihumbi 400 cyangwa 500, sivyo? Cyangwa 300 basi, reka dukoroke ngaho, cyangwa 200 ku munsi, sivyo? Kiriku yahevye umuziki mugara afise indi business ariko arakora, vyo mbabaza. Yeah. Elise Boy kuno mwatiko turavugana, arafise umwana, tumvise ko ubatse, ariko kumenya umwana vyo bavyiza gusumba. Mbega nimba umufise twagute kwira? Ngo ndafise igikobwa gikuze gose, gifise nk'imyaka ingana? Gifise imyaka 14. Iga ndumva vuba nyene inkwano iraza. Ngoma ntangure gutemberana umupanga. Ko abantu bagenzi bawe ni yakora bazora baza kuraba kenshi kugira bamuvugisha. Je reka ndakubwira ikintu kimwe, n'abagenzi mfise n'abagenzi b'abaririmbyi mfise biyubaha nkanje, kuko je sinogenda no mu friend atiyubaha. Urezo genda no mupanga. Bro, me, I have respect and I respect everyone. So if you don't have respect, it means you're not you can't be my friend. I always can't. Hata siku moja. Elise Boy gatura yaze byinshi mwamumvise. Elise Boy novuga yuko atari bwace kuri Isaac TV, ariko urabona kandi ntavugana abimugaragaje gukurikirana ikiganiro. Reka nse n'umusezera tugabanya amajambo tugwiza ibikorwa, kandi ndakwifuriza gutera imbere mu kazi kawe ka misi yose papa. Murakoze cyane, ndabashimire Isaac TV. Anyway, ndabakeze mvuge yuko Isaac TV ndabona iterambere murimwo, ko muratera imbere, kuko Isaac ni umuntu twamenyanye kera, kandi anyway naho ndabimubwira ko ari umuntu akora cyane. Yeah. So Isaac TV mutera imbere nk'umuzinga, munkeneye nzoba mpari, nzoba gamburuka ko je ndumuntu ngamburuka. Yeah. Ni Elise Boy rero tuje kumushigikira, ndetse nimutaraja kuri channel yiwe genda ukande subscribe cyangwa ugire sabone kugira ube mabone wiwe. Afise indirimbo nyinshi zabaye hit, indirimbo zimeze neza, indirimbo ziryoshe, uriko nanazumviza uvuga ati usu umuririmbyi w'umurundi nabo bavuga ko umuziki wacu uri hasi, ariko turafise abaririmbyi bakora kandi bafise n'amatara menshi. Yavuze byinshi wavyumvise, ariko nk'umukunzi wa Isaac TV nimba dufise ababone 100, 160, kubera ko tuzogenda kumushigikira kugira dushigikira ivy'iwacu, akora neza, dushigikire ivy'iwacu kubera bimeze neza. Tunamwifuriza kubaho ameze neza cyane gose. Yari Isaac TV, Mr Home Star Boy kuri mikoro ya Isaac TV, behind kamera kwari kumwe na Juma Juxi. Asante sana mwe mwese mwagomara dukurikirana. Bye bye, ndabakunda cyane. Big up bro. Sani kupe chance. Iyi njona nike bwako. Je urinzo kurikirana imodoka ngendesha bro wosa, kuko je uno munsi mbona ni yiye jo kambona ni yindi. Nabizi papa. Niyo business yanje bro. Yeah. Gari kali. Amna ya kawaida. Mbona tuvulia. Gari ya kawaida. Asante papa. Big up sana. Ndabakunda cyane bakunzi ba Isaac TV. Gila share na like na comment kugira ibintu bigende neza cyane gose. Tunamushigikire na Elise Boy. Ninakora ikiganiro, tugakorana n'ikiganiro n'umuntu numufashe, wo twakoranye ikiganiro. Uzobura umuntu mubuze ufise umutima mubi. Dushigikire rero ivy'iwacu. Bye bye. Isaac TV. Oh.